simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde ni kubera ari Imana ibikora mbeho ndi umuzima. Ikibazo ngira ntiyagitahuye neza reka tumusubiriremwo. Ikibazo kivuga uko Ramadani simba muri Tanganyika kandi simba no mu mazi ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde Ni kubera nkomeye. simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde Ndibaza ngo ni imboga zo mu ruzi. Hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza mu gihugu cacu ngaha mu Burundi abatanguye baje ryari Ico kibazo naco nyene ntaco nshoboye kwishura. simba mu mazi kandi simba muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde Umusiba. Nama ntose ariko simba mu mazi. wibaza ko ari giki canke wibaza ko ndinde Ndinde igiki n'igikoko, umusiba ndinde n'umuntu. Bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benisu, kuri kamera ni Alfred. Turi muri street quiz, abantu mukunda gutwenga, abantu mukunda inkuru nimuje kure mugume hafi. Musi biko bibera kumutakura kuri dorsal impande yo mu Kinama, nimuje kure rero mugume hafi. Twagiye tujye show bitwa nde Nitanyonga Magdalena. Niyo ngabo Margarene. Niyo ngabo Madalene. Uvuka mu ntara yahe? Yavuka mu Rumonge. Avuka mu Rumonge. Tugomba tukubaza utubazo natwe witeguye urabitora? Sinzi ndibaza nimba byoroshe nta kimwe turagerageza. Ikibazo ca mbere kivuga uku simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde Yasubiramo gatano. simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde Ndibaza ngo ni imboga zo mu ruzi. Ikibazo kiramunaniye gerageza wiyumvire. Ngira ngo ni uruzi nyene. I don't know. Kiramunaniye. Ikibazo ca kabiri kivuga uku vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Yadashobora kugirana? Kugura. Yadashobora kugura? Ufite amafaranga ibintu bibiri utoshobora kugura ni biki? Ubuzima. Kindi ni ibintu bibiri. Ubuzima hamwe n'Imana. naco nyene kiramunaniye. Ikibazo ca nyuma kivuga uku hagati ya Allemagne
na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza ngaha mu Burundi abatanguye baje mu mwaka uwuhe abaremanye baje ryari en 1995 kiramunaniye amahirwe aragucitse wihangane sawa ku mazina yawe bakwitwa nde Banyita Johnson. bakwita Johnson uvuka hehe Mvuka mu Kinama. turi muri street quiz rero nibaze ko witeguye utubazo tugomba tukubaze niwagira amahirwe ukadutora agashimwe uraza kugatahana ikibazo ca mbere kivuga uku simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndiki Ikibazo ntisimba mu mazi kandi simba je uko nibaza yuko uri umuntu. I don't know. umuntu aya matose none Umuntu ni amatose. umviriza ikibazo neza kivuga uku simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndiki Ico kibazo kiragoye. ikibazo ca mbere kiramunaniye aravuze ko kigoye katumuha amahirwe ku bibazo bibiri bisigaye ikindi kibazo ca kabiri kivuga uku vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura wibaza ko ari biki ibintu bibiri gusa ufise amafaranga udashobora kubigura Ica mbere n'urufu. Ica kabiri n'urukundo. ikibazo ca nyuma naco kivuga uku hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza mu Burundi abatanguye baje ryari Allemagne. yaje ryari Sinibuka umunsi. I don't know. naco nyene kiramunaniye nta kundi uratashe zirayoye agashimwe karagucize nta kundi ku mazina yawe bakwitwa nde Je nitwa niyo niyo Sabaridi avuka mu ntara yahe ya Mwaro. niyo Sabaridi avuka mu ntara ya Mwaro kuvuga ni umunyamwaro tugomba tukubaza ibibazo nibaze yuko uza kubitora ikibazo ca mbere kivuga uku simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose wibaza ko ndigiki canke wibaza ko ndinde Umuntu avuga bibiri canke kimwe. uvuga ivyo ushaka vyose Je nibaza yuko yoba ari ijisho. ikindi Canke ururimi. ikindi Nta kindi nibuka. yumvira ikindi Oya. hasigaye kimwe uzoba ubitoye Nta kindi kweri numva. I don't know. ikibazo rero ca mbere aragitoye tumaze ibibazo bibiri bisigaye
vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Nibaza yuko ubuzima n'urupfu. I don't know. Ikibazo ca kabiri ntaco atoye, katumaze ikibazo ca nyuma. Hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza ngaha mu Burundi? Abatanguye baje mu mwaka wa kangahe? Icyo ntacyo noshobora. Ibibazo rero bibiri biramunaniye, agize amahirwe yo gutora ikibazo kimwe. Tugushimire cyane. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Ku mazina banyita Nakimana Audrey Dive, gusa abantu benshi banzi banazira Mado. Malo, niko bagutazi? Mado. Bamutazira Mado. Uvuka mu ntara yahe? Mvuka mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru mu gisagara ca Gitega. Avuka mu ntara ya Gitega. Mado, nibaze ko witeguye ku bibazo dushaka tukubaze, nibaze ko wiyemera uza kubitora byose. Ikibazo ca mbere kivuga uku, simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika, ariko nama ntose. Wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde? Simba mu mazi, simba muri Tanganyika kandi nama ntose. Nibaza yuko ico kintu coba ari ururimi. Ikibazo rero aragitoye, ikibazo cananiye abantu benshi, ariko arasigaje amahirwe y'ibibazo bibiri. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku, vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Ndavuga amahoro. Numva ikindi. Umugisha. Ni amahirwe agize ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca nyuma naco kivuga uku, hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuja kudukoloniza ngaha mu gihugu cacu? Mbega batanguye baje mu mwaka wa kangahe? Nibaza yuko ari Abadaga aribo batanguye mu 1980. I don't know. Kibazo kiramunariye, nta kundi. Kibazo cakunaniye, ibibazo bibiri vyakunaniye, ugize amahirwe yo gutora ikibazo kimwe. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Nitwa Imana Jean Dodier. Imana Jean Dodier, uvuka mu ntara yahe? Je mvuka mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Gitega. Umunyagitega Jean Dodier, witeguye gute muri street quiz? Uriyemera nibaza kubitora? Je ndibaza ndagerageza. Okay, ikibazo ca mbere kivuga uku, simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika. Wibaza ko noba ndiki canke wibaza ko noba ndinde? Subiramo ikibazo. Ikibazo kivuga uku, simba muri Tanganyika kandi simba no mu ruzi, ariko nama ntose. Wibaza ko ndiki canke wibaza ko ndinde? Wibaza ko ari giki canke wibaza ko ndinde? Ikibazo kiramunaniye. Reka tumubaze ikibazo kigira kabiri. Vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Amafaranga ntashobora kugura umuntu. I don't know. Ikigira kabiri, amafaranga ntashobora kugura ubuzima bw'umuntu. Asa
nk'ugerageje gato naho atabitoye neza. Ikibazo ca nyuma naco kivuga uku: hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza mu gihugu cacu ngaha mu Burundi? Abatanguye baje ryari? Ico kibazo naco nyine ntacyo nshoboye kwishura. Amahirwe aramuheranye naco nyene kiramunaniye. Sawa. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Irankunda Gerard. Irankunda Gerard. Vuka mu ntara yahe? Ngozi. Ngozi. Avuka mu ntara ya Ngozi. Witeguye ku bibazo dushaka tukubaze? Nibaze ko byose uza kubitora. Turabyishura ko dushoboye turabyishura. Ikibazo ca mbere kivuga uku: simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika, ariko nama ntose. Wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde? Sirango twumvirize. Simba mu mazi kandi simba muri Tanganyika, ariko nama ntose. Wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde? Umusiba. Hakuna. Iyumvire neza. Nama ntose ariko simba mu mazi. Wibaza ko ari giki canke wibaza ko ndinde? Ndinde igiki n'igikoko, umusiba ndinde n'umuntu. Umuntu. Ariko umuntu ni amatose? Umuntu. Hakuna. Ikibazo kiramunaniye. Tukubaza ikibazo ca kabiri. Vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Amafaranga ashobora kugura. Amafaranga ntagura umuntu icambere. I don't know. Icya kabiri nta kindi. Naco nyene kiramunaniye. Katukubaza ikibazo ca nyuma. Hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza mu Burundi? Abatanguye baje ryari? Ni Imana. Yaje ryari? Umwaka ntawonzi. I don't know. Naco nyene kiramunaniye. Amahirwe aragucitse, wihangane. Sawa. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Ramadan. Bamwita Ramadan. Uvuka hehe Ramadan? Nyene quartier Gitega, commune Kinama. Ramadan rero n'umunyagisagara. Nibaza yuko ibibazo za kubitora. Ikibazo ca mbere kivuga uku: simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika, ariko nama ntose. Wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde? Ni kubera ari Imana ibikora, mbeho ndi umuzima. Ikibazo ngira ntiyagitahuye neza, reka tumusubiriremwo. Ikibazo kivuga uku: Ramadan, simba muri Tanganyika kandi simba no mu mazi, ariko nama ntose. Wibaza ko ndi giki canke wibaza ko ndinde? Ni kubera nkomeye. Kiramunaniye. Nibazo ntiyagitahuye. Reka tumuha amahirwe mu bibazo bibiri bikurikira. Ikibazo gikurikira kivuga uku: vuga ibintu bibiri amafaranga adashobora kugura. Wibaza ko ari biki? Icya mbere n'ubuzima. Igira kabiri n'umuntu. I don't know. Asa nk'ugerageje naho tabitoye neza. Katumaza icanyuma naco. Ramadan,
ikibazo ca nyuma kivuga uku hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza ngaha mu gihugu mbega batanguye baje ryari? aba Belgique nibo batanguye baje muri 1990. Yo kiramunaniye naco nyene kiramunaniye Ramadani nta kundi wihangane kibazo kirakunaniye. Bakunzi ba Roy TV rero mwakoze kudukurikirana mwabonye ingene ikiganiro cagenze aho bamwe bagiye bishunyishu zitandukanye hari abagize amahirwe yo gutora kimwe hari n'abatatoye na kimwe. Ibibazo rero vyari ibi kibazo ca mbere simba mu mazi kandi simba no muri Tanganyika ariko nama ntose. Aho rero inyishu bari kwishura yari amaso canke ururimi nivyo bintu vyama bitose kandi bitaba mu mazi. Kibazo ca kabiri naco yari vuga ibintu bibiri amafaranga atoshobora kugura amafaranga rero ntashobora kugura ubuzima kandi amafaranga ntashobora kugura amahoro. Ikibazo ca gatatu yari hagati ya Allemagne na Belgique ni bande batanguye kuza kudukoloniza ngaha mu gihugu c'u Burundi mbega batanguye baje ryari? Aho rero bari kwishura ko tanguye Allemagne yaje a 1896 Belgique igacukurikira ikaza 1916 hari haheze 20. Mwakoze kudukurikirana rero mwakoze kuryoherwa mwariye so n'ubundi mugumane nacu abataragira subscribe mugire subscribe tuzobandana tubazanira ibiganiro amakuru mashasha yizewe. Au revoir.